hama nkishika ubwa mbere iminsi ya mbere burya nasengeye mu baporote ko navuga ati sinosiba gusenga sinari nzi ko finalmente abakatolika bahari. Mm, Hama mugabo nca ndimuka ahantu nari nashikiye nca ngenda kuba ahandi ahantu ngiye kuba nca ndatombora asanga ni nka adesa metre niko nko ku metero amajana abiri uvuye aho hantu n'aba isengero mm, yari yiri. mm, Turaraba nko nko mu gihe ca pasika tukorganiza imisa kubera batanguye gususuruka bigenze imwe tuca tuyigira muri za avril mu gihe ca pasika iyindi tugaca tuyigira mu gihe ca fin août mm, turiko duhezagiza abana bacu baba bagomba baje gutangura ishuri ko ino ishuri yamitangura muri September. Barashobora mm, kundondera bakambaza haba ibijanye n'umuhari haba ibijanye n'ibi bijanye n'izi misa dutegura byose mm. ndashobora kubibabwira ko mba ndabizi kuko na veye noye nitwe twayiririmbye kandi vyari biryoshe cane. Ino n'ubundi Yego. shakane hariho imisa yama ihuza abarundi bose baba muri Europe. Mm, Nk'ubu izoba ro 31 janvier mm, izobera muri ico gisagara ca Lille niyo tuzoba turi. Ni kuvuga mba ndatumiye abarundi bari muri Europe canke bari n'aha mu Bubirigi kugira ngo iyo misa n'ukuri bazoyitabe ibiryoshe cane. Turabatumiriye kuza kuyiraba kuko nama ndaba niyicako ubutumwa ni vyiza cane mubandanye mukomeza ubu butumwa kuko ubu iki gihe tugezemwo ni vyiza ko ubutumwa communication umuntu aza ariyadabuta bivanye n'igihe tugezemwo kugira ngo abantu bari kure baze barabona aho ibintu bigeze. Yego murakoze. bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. No munsi kuri Action Vibe TV tukaba twagiriwe amahirwe yo kuronka umurundi aba mu makungu, tukaza kuganira ibijanye n'ubutumwa. Nimba mutwumva mutwidondora. Ego murakoze jewe ku mazina ni Nduwayo Jean Desire. Ego ndi umurundi nkuko mumva ndiko mvuga ikirundi. Ego. Nkaba mvuka muri diocese nkuru ya Gitega, Mm, paruwasi ya Karusi, mhm, igisata ca Canzikiro. mhm, Ubu nkaba mba mu gihugu c'Ububirigi, mm. nkaba nubatse, nkaba mfise n'abana babiri. Ego, Murakoze. murakoze cyane. Mbega imbere y'uko mugenda mu Bubirigi, ino mwoba mwarize amashure, mwayize hehe, ubutumwa mwoba mwarakoze bwoba ari ubwahe? Ego jewe amashure mato mato nayize aho nyene i Canzikiro kuri ico gisata c'iwacu. Mm, Hama ayisumbuye ndayabandaniriza muri lycée Notre Dame de la Sagesse ex SND y'Igitega mm, mu gisata c'indimi. Hama mpejeje nca mbandaniriza muri ishure y'ubuvuzi INSP Institut National de la Santé iri aho i Bujumbura mm, iruhande yo kuri Hôpital Prince Regent. mm. Hama mpejeje donc nize igisata kijanye n'ico kwakira abakenyezi sage Sante femme. fam, ego. Yego Mm, hama mpejeje naramaze umwaka nshomereye hama mu nyuma ndaja gukorera ku bitaro bikuru vy'i Karusi. mm, Hama maze kuvayo rero nca ndaza mu Bubirigi. Hama mu bijanye n'ubutumwa naho je nari mu muhari w'abasaveri. mm, Narongoye umuhari ku rwego rw'amakaminuza. Nawurongoye ubwa mbere kw'ishuri aho niga muri INSP, hama mu nyuma ndawurongora ku rwego rw'amakaminuza donc coordination interuniversitaire. mm. Hama mu nyuma maze kuja ku kazi niho naca ndavyura umuhari wari waryamye kw'iparuwasi iwacu y'i Karusi. Hama mu nyuma ndagerageza turawunagura mu ntara y'ubutumwa. Mm. Hama mu nyuma barantora ndarongora narongoye iyo ntara y'ubutumwa nyene mu muhari. Ya Hama Karusi canke ya Nyabikere? Karusi Nyabikere yari Mm, iri mu ntara y'ubutumwa ya Karusi. mm. Sinzi ko ubu vyaba vyarahindutse muri ico gihe Eh, urumva vyari biri hamwe. n'ubu nibaza ko atakirahinduka. Ego hama mu nyuma baca barantora kurongora umuhari ku rwego rwa diocese ya Gitega.
mm, novuga ko navuye mu Burundi rero ndi kuri urwo rugero niho nariko ndangurira ubutumwa ku rwego rwa diyoseze mu mpari w'abasaveri. mm. Mbega ku bijyanye no kuririmbira Imana hoho, ntaco mwaba mubizi ko kumenga agahogo kanyu karagorora. Noba mbeshe kuko mu Burundi ntavyo nigeze nkora cane uretse ko niga muri senede Mm, nari ndongoye paruwase shure. mm, Kubera ko urumva nije n'abanjejwe ivyo gutegura ivy'amasalamana ivyigwa ari je ntegura n'abaza gusoma ibisomwa eka vyose naraza ndakompanya rimwe rimwe abaririmbyi ariko nticari ikirenga. Ego. yego, urakoze eh, cyane. Uravuye mu Burundi urashitse mu Bubirigi. Mbega mu Bubirigi mwoba muba amatumbera hehe nko ku bantu batazi nka jewe? mu Ububirigi n'igihugu gifise kigabuyemwo mu bice bikuru bikuru bibiri mugabo hariho n'ibice nka bitatu mugabo ibimenyerewe cane n'ibice bibiri. Ni Mm, ukuvuga igice c'abaframa n'igice c'abawaro. Ni ukuvuga igice kimwe c'abantu bavuga igifaransa n'igice c'abantu bavuga igiframa canke ikinererande. mm, Hama hariho n'igice washaka c'abantuze c'abantu bavuga ikiarema mugabo mm, si benshi, ni igice cegereye nyene Alemanya. Jewe remba mu gice c'abo bavuga igifaransa mu bawaro. Hama mm, muri diocese ya Tournai mu gisagara ca Mons. mm. Yego. Urakoze. Mbega ugishika hiyo ibijyanye n'ubutumwa ntibyakugora? Nkishika ino je nashitse ino mu bihumbi 2019. Mm, Nkishika ino ahantu nashikiye nasanze ari abantu badasanzwe ari abakatolika. mm, Baca bambwira ati burya ino rero ntugire ni nkariya mu Burundi ati no mu masengero ya katolika usanga hasigaye hasenga abatama n'abatamakazi. mm, Ati ayandi masengero nayo ubu barayugaye, ati ayandi yacitse amamize, ibintu nyene vyinshi kuko ino uriko uraraba ni ahantu hari amasengero menshi 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 cane, aho uciye hose hari isengero mugabo isengero nyinshi ntizikiri fonctionnel kuko nta bakristu benshi bahari. Nivyo kuko je ngiye nasanze nyene hasenga abatama n'abatamakazi muri rusange, uretse ko hari aho usanga nyene hari abajene bake bake. mm, Hama nkishika ubwa mbere iminsi ya mbere burya nasengeye mu baporote kuko navuga ati sinosiba gusenga. Sinari nzi ko finalement abakatolika bahari. mm, Hama mugabo nca ndimuka ahantu nari nashikiye nca ngenda kuba ahandi hantu, ahantu ngiye kuba nca ndatombora nsanga ni nka A200 metre, nko ku metero 200 uvuye aho hantu n'aba isengero mm, yari yiri. mm, Hama hariho n'abazungu rero baza baraza kuraba abantu bakaraba abantu bababwira ati ngo tubunguruze tubajane gusenga nko mu gihe mm, c'imbeho kuko usanga abantu batinya gusohoka. Rero mm, hariyo abazungu baza baraza kudutora bakatujana gusenga hama bakatugarukana. mm, Camenyera ngaho rero nca nguma nsenga ngaho, hama mu nyuma mbere ndaja no mu gakorare kaho nyene kabo batama n'abatamakazi mm. ngenda nyene kuririmba. Yego hama havura ndamenyera ubu novuga ko muri rusange ubu ni sawa kuko abarundi ico gihe bari bake cane aho muri ico gisagara na rimwe mugabo mu nyuma bagiye baraza baragwira. Ubu Mm, abarundi ni benshi cane ku buryo twebwe ubu twiyegeranije hama turagira kominote y'abakatolika b'abarundi mm, ku buryo ubu twatanguye turi abantu bakeyi nk'abantu 200. Oya twatanguye turi abantu babiri. mhm, Hama yari jewe nari nagiye kuramutsa umuntu mhm, hageze ko turatera inkuru mpora ndamubaza, yari umuntu wayaje ino kera, mpora ndamubaza ati none mwebwe ngaha ntimwigeze mwiyumvira ikintu co kwegeranya abarundi b'abakatolika bari ngaha vyagenze gute? mm, Naye ndabikuye kuko hariho umuntu yari yaduteye inkuru ko hari umuntu yigeze kwitaba Imana w'umurundi. mm, Kubera ibintu n'ingene ubuzima bwaho bumeze usanga umuntu wese azinduka yiruka mu vyiwe. mm, Uwo muntu we nta bagenzi benshi yari afise, hariho umurundi umwe gusa yaza arahaca nka rimwe mu mezi 3 amuramutsa. mm, Rero uwo muntu yari yitavye Imana, amaze kwitaba Imana
abavuzi nibo bagiye kwa leta komine bavuga ati twumva ahantu hariko haranuka ifo ko muza kuraba ivyo arivyo, baca basanga yarapfiriyeyo haciye igihe kirekire. Donc ikomine niyo yaciye igira iyo migwa yo kumwantera, nta muntu yamuherekeje n'umwe, ko nta n'umwe ntibari bazi. yabimenye. Oui, nta muntu n'umwe yabimenye ko n'uwo murundi yaza arahaca rimwe rimwe, yasubiye kuhaca ngo haciye nk'ayo mezi angahe asanga abajije abavuze bakamubwira ati we burya yapfuye kera, ati yaramaze no guhambwa, ati komine yaramuhambishije. Baca baramurangira baramurangira yuko yoja kw'ikomine kubazayo, hama aragenda aratohoza ahantu baba baramuhamvye, gusa abona kubimenya. Rero ivyo bica bimpaye ndavuga nti eske ibintu vy'uko umuntu umwe aguma umengo yigungiye mu kantuze kazinga kiwe, abantu batamenya eske naka arakomeye amerewe gute, naka aragwaye canke ntagwaye. Navuga nti quand même il faut que tugira une communauté, gutyo abantu bamenyane baze baravugana, abo bishoboka baramukanye, hama Muhuriye no gutyo ari gusenga ugize ingorane. ntibiburiburi nka rimwe mu ndwi, muhuriye nko gusenga. Ego ku buryo ego ku buryo umuntu agize ikibazo byoroha kukimenya. Rero wumva uwo muntu ndamuganirije ambwira ati twarigeze tugerageza tugira ibintu vy'amakorali ariko ntivyigeze bireyisisa, ati tuca turabiheba, ati twaragize nk'ikorali incuro nka zingahe biguma bisambuka, baca barabiheba. Mbwa rero nanje ndamubwira ati jewe nariko ndimva ko tutohera kuri korali, ahubwo twogira ikintu kimeze nka communauté, abakristu bose kuko ugize korali urarimise, ubutimva mu korali ntazi. Mugo ugize communauté ukavuga ati n'abakristu uwari we wese araza, hama ushoboye nawe kuba yoririmba, hama tugakonstituye iyo korali mu nyuma. Rero ca turabitangurira aho turancankereye agagroupe WhatsApp aho nyene ndi muri uwo muhana w'uwo muntu, ca namugira admin n'umugore wiwe rero namugira admin, ko na bose ni couple y'abakatolika. Baca batangura twese tuza turinjiza y'abantu tuzi, abo twinjije ca tubagira aba admin, ati namwe injiza abo muzi. Yego ubu tugeze ku bantu bashika hafi 100 bamaze kuja muri iyo groupe WhatsApp. Imana Rero ishimwe. ingene bigenda ego kubera ko rero twatanguye muri 2023, mugare kubera ko ino biragoye koroganiza imisa ko twebwe twaciye tuvuga tuti reka tuze turahimiriza abantu, tuza turavuga muri groupe ari ahantu hari imisa, ababishoboye bagenda aho bahuriraho baramukanya, hama tuca turara dusanga twebwe ntivyokunda ko twoganiza imisa, twebwe ko twaciye tuvuga tuzoza turoganiza imisa zacu mu Kirundi. Omwe tugire naho twogira imisa 2 mu mwaka, muga tuzigire mu Kirundi, duhiga umupatiri w'umurundi, tugira imisa mu Kirundi. Aha twarayize n'ibitabo amamisere amalectionnaire twarabitumye ko turabifise ngaha vy'ikirundi. Sigaye mukomeye. Rero urumva turaraba nko mu gihe ca Pasika tukoroganiza imisa kubera batanguye gususuruka, tukayorganiza mu Kirundi. Muga twebwe imisa tugira ziba ari imisa ampe spéciale, kuko tuzoganiza de façon que duhejeje tuca tugenda ahantu tugahuriraho tugasangira tugafungura, tukanwa nyene ivyo twateguye, hama abantu nyene bakaryoherwa, abantu bagasohoka muhira, akaza akabonana n'abandi mu mutwe, agahindura kamwe mu vyiyumviro, kuko ari iryo umuntu amaze indwi yose amezi angahe aguma yiruka ku kazi mu mastress ya misi yose, mugaje aho hantu vraiment ataha ari yampe epano. Rero niko tubigenza, imwe tuca tuyigira muri za avril mu gihe ca Pasika, iyindi tugaca tuyigira mu gihe ca fin août, turiko duhezagiza abana bacu baba bagomba baje gutangura ishure, ko ino ishure yamitangura muri Septembre nko hiyo. Rero aba ari akaryo keza ko gusezera, tuba turi gusezera ici kubera tuba tugira dutangure kwinjira mu gihe ca automne, abatanguye gutangura gukanya buke buke. Rero tuba dusezeye ico gihe twari tumazemwo, twovuga ko kiba kiryoshe cane ino. Yego rero bimeze uko mu bijanye n'ubutumwa, novuga muri rusangi bijanye no gusenga, kandi muri iyo communauté twaciye dushiramwo kohare. Hariho kohare twaciye dukereya, iyo kohare yitwa Voix Celeste. Rero nayo ikirakora ubutumwa, nubwo jewe kera ntari umukoriste, ino naciye ndagerageza kumuba. Hama hariho n'abandi benshi nyene twaciye tuvuga ati kameme kugira ngo ubutumwa bushoboke, kuko tworganiza izo misa ntizizokunda tutaririmbye. Ca turahiga abantu bose nyene turabamobiriza, ababishoboye bose baraza. Ubu turafise abantu bashika nka 30 b'abakoriste.
mm. Turahura tugategura, Imana iheruka kutugirira ubuntu twarose n'umuntu atuvugiriza piano kuko twari twaraguze piano mbwa tudafise Umuntu ubuyivuza. wifuza. Ubu rero turamufise Mm, aratuvugiza piano kandi aratwigisha indirimbo kubera we warazi solfège kuko iyi myaka yose twari tumaze nta mm. muntu umwe yarazi solfège yari imwe muri twese. Mwaririmba kumwe nanje ndirimba kumwe hamwe Birashoboye, hamwe. birashoboye. Twurumva twaraba kuri YouTube tukaraba indirimbo tukumvira ati baziririmba gute. Harimwo bakeyi bari barigeze kuririmba. No muri abo Mm, turano usanga harimo nka batanu canke bane bigeze kuririmba. Baca mm, badufasha bakegeranya amajwi tugaca tuvuga ati nuko tugaca tujako. Hama imisa mm. ikaba igahera tukitahira. Rero Ego ego. nuko mu minsi iheze narabonye n'amafoto nyene mu muhari sinzi hoho vyoba vyagenze gute kumenga naho nyene mwari benshi. Ego, nombo nibijanye n'umuhari nivyo tugishika ino jewe ko yanagiriye mariage ino hariho abantu nka babiri canke batatu bari abasaveri Mm, umwe arambwira ngo shango ntiwatubwiye ngo twari kuza tuzanye amafurari mm, mugabo entreta harimwo umwe yari yaje kwiga ino ya lisanse guca asubira mu Burundi urumva mm, fosima twari dusigara turi babiri mm. jewe na madame wanje Ah, n'uwundi muntu twazananye ni ukuvuga twari batatu bwa mbere nitwe twari tuzananye turi batatu yuko turi abasaveri mm, hama buke buke umva kuva ico gihe abantu baza baraza buke buke baza baraza buke buke mbere no mu minsi iheze haraza n'uwundi muntu yari akomeye mu muhari mm, aradusanga ino hama ca twiyumvira rero ati reka dutanguze vrema aka groupe ino hari umudamu yitwa Dorine mm, niwe yaciye akereya iyo groupe ya WhatsApp dutangura gushiramwo abantu mhm, turabashiramwo ubu ducasanga twagwiriye hari iyo groupe ya WhatsApp yatanguye muri uwo mwaka nyene muri avril mm, mengo hari Lowiti uroseti gutyo avril hama abantu turabashiramwo duca turagira rencontre kuri Zoom nko mu kwa gatanu mm, turavugana nyene ati mbega mu antene yacu yokora gute ko twiyegeranije nk'abasaveri jogenda gute kuko ivyo vy'abasaveri vyovyo turiko twegeranije abasaveri nyene bo ngaha mu Bubiligi hose mugabo ivyo navuze vyo gusenga twe twagize novuga ko ari nk'abakirisi bo muri diocese ya Tune kubera mm, ariho bameze nk'abegeranye mu ivyo vy'abasaveri twagize Ububiligi bwose hariho abari mu bisagara bitandukanye za Liege za Anvers za Bruxelles za Louvain donc ibisagara vyose mm, rero duca rero turatangura rero turashiramwo iyo Zoom tuyigize nkuko we turiko turagira kuri Zoom mm, abantu baratanga ivyiyumviro turahanahana ivyiyumviro ca twiyumvira tuti nta kuntu twobonana fizikema tukaganira tugasangira nta magutyo twiyumvire hamwe tubonana ingene twokwavansa mm. duca rero turabonana mu kwezi kwa gatandatu urumva ukwezi kwa barakurikira turabonana aho rero turasangira tubonanira mu gisagara ca Charleroi Mm, aho vrema twari tukiri bake kuko ntitwashika 10 abashoboye kuza muga muri groupe twari tumaze gushika 15 mm, hama duca turavaho tuvugana tuti reka tuzokwiyumvire dutegure le 3 décembre aho mm, twibuka umuvunyi w'umuhari mm, Saint François Xavier tuzorayo ko twoca duhura rero twigina uwo muvunyi mm. niho rero twaca tubitegura turabitegura buke buke mugabo entre abantu bagumye binjira muri groupe turashika 40 gutyo hanyuma itariki kubera ko ujya le 3 décembre yaguye ari hagati mu ndwi umengo yari mercredi tubona Ego. twe kubona na mercredi ntivyokunda reka tubishire samedi le 6 Mm, samedi le 6 rero ca turahurira nyene muri ico gisagara nyene ca Charleroi ko twari twabiteguye neza kuko twavuga tuti duhera ku nkuka ya misa ko twari mm, twarose n'umupatiri kandi umupatiri nawe n'umusaveri w'umurundi mm, duca turategura nyene tuyoroganiza turaraba bamwe bashobora kuririmba turaraba indirimbo zishoboka dushobora gutegura imisi iraba hama imisi iheze rero duca turagira rero rencontre no kwita nk'inama ya mbere iyo nama mugaca tuvugana tuti kugira ngo umugwi wacu bandanye ubaho ni vyiza aho tugenda dushizeho inzego kugira mm, ngo zizobandanye ziga ingene twokwitunganya neza nico twokwitwa eske twokwitwa antene eske twokwitwa bayikisa donc ivyo bintu nk'ivyo nivyo mm, abo bantu baciye batorwa kugira ngo bazogende kuvyiga nabo mm, batowe rero jewe ndimwo
je batoye kugira ngo kugira ngo bandanye usangwa amabanga. ndabitunganye. Murakoze. Mm, Hama uwo tuzofashanya yitwa Zenobe Niragira, benshi baramuzi nk'abasaveri baramuzi. mm. Nibo rero baciye badutora turi babiri kugira ngo tuzofashanye kubana yadutunganya ico gisata c'abasaveri bino. Ego, Yego rero ubu baramaze kuba benshi, turashika 50, urumva ko biriko biragenda neza. watubwiye ukuntu watanguye ibijyanye no gusenga wahereye mu baporoti, kominote yavutse, umuhari wavutse, none ugerageje kuraba ibintu byo gusenga mu Burundi no hiyo naho watubwiye ko hariyo abatama n'abatamakazi, ubu uyu bibona gute? Murabironkera umwanya? Nimba bikunda ko nzi n'iby'ubuzima bitaba byoroshye. Ino novuga ko bigoye ugereranije no mu Burundi, kuko ino hariho ubuzi bwinshi, abantu usanga bakora ari weekend, ukoze weekend ino ukora samedi dimanche. Mm, Donc umuntu bamushize kuri horere ya weekend usanga aca akora samedi dimanche. Rero hari igihe usanga hariho umuntu bigora washaka yavyifuza mm, bikamugora kuja gusenga kubera ko afise horere yagiragwa weekend. Hari n'igihe usanga afise un weekend sur deux, ni ukuvuga afise weekend imwe agasenga, iyo weekend mu yindi weekend akaba aja gukora. mm, Ivyo rero rimwe na rimwe biraba intambamyi. Muga ikindi naco ngerageje kuvugisha ukuri, ni ukuvuga ino uriko uraraba irya ambiance iri muri Eglise Catholique mu Burundi, kujya mm, kurusanga abanima mw'isengero, ugasanga abantu nyene n'umuntu yari yagiye afise ibitirotiro bica bihera kubera nyene mw'isengero nyene kameme yumva umuziki nyene uvuga nyene mm, neza, n'abaririmbyi baririmba nyene n'amajwi menshi nyene cane. mm, Ino biratandukanye kubera ino urashobora gusanga hari umuntu umwe ariko araririmba, babita abaroganiste, ugasanga ariko avuza piano hariya yongera ari waririmba wenyene, nka za misa za hariya ku bisata iwacu zo mu ya mbere, mm, naho nyene ibisata biri amperokire bitafise abaririmbyi. mm, Rero ugaca usanga rero abantu benshi rero bari bavuye mu Burundi kubera bari bamenyereye iyo ambiance yo muri eglise hiyo mu Burundi, ugasanga bashitse ino basanze bitandukana, agenda gusenga rimwe bukeye ntasubirayo. mm, Donc umuntu abandanya asenga aba ari umuntu vraiment aba yari asanzwe afise ukwemera, novuga ko gukomeye cane. mm, Ino kwaheri biragoye kuko no mw'isengero nta abakristo ntusanga ari benshi. Nko mu gihe je kubera nashitse ino haca birya vya covid hoho, wasanga bavuga ngo harekuriwe kwinjira abakristo 100 canke 50. mm, Rero usanga vraiment usanga bigoye cane kuko n'ubu novuga ati ubu abantu bararekuye bose kuja mu misa kubera ivya covid vyaheze, n'ubu abakristo usanga ari bake cane. Rero sico kimwe no mu Burundi, biratandukanye cane. mm. Ego, imbere y'uko dusozera kino kiganiro cacu, abantu boba bagomba kuza barasenga ahabera imisa, canke mwavuze ko muhura kabiri, canke wanashaka bagomba kuza mu muhari, bobaronderera hehe? Kubera kino kiganiro gishobora kurabwa n'ababa ngaho mu gihugu c'Ububirigi, badahora baza gusenga, bobatora gute? Jewe nabivuze ko mba mu gisagara ca Mons. Mm, Abipfuza kuza muri iyo community y'abarundi b'abakatolika, cane cane baba muri iyi diocese ya Tournai, ko yarije ndongoye iyo community, barashobora kundondera. mm. Navuze ko nitwa Nduwayo Jean Désiré, ngira ndaza gusiga inimero canke ndashobora Ego, kuyivuga, sinzi ko ashobora kuyifata. ego, yivuge Ni turaza. 0465 Mm, 495 mhm, 135. Iyo donc ubwo busaba butanguza kubera abari abantu basanzwe bari ngaha mu Bubirigi. mm, N'ahandi ho umuntu atari mu Bubirigi aca atanguza plus 32, agaca mm. akurikiza ko ibiharuro ubusa atabushizemo. Ego. Plus 32. Barashobora kundondera bakambaza, haba ibijanye n'umuhari, haba ibijanye n'ibi bijanye n'izi misa dutegura, vyose Mm. ndashobora kubibabwira ko mba ndabizi, kuko na veye noye nitwe twayiririmbye kandi vyari biryoshe cane. Murakoze cyane. Akantu ka nyuma kumbure twovuga, mbega nk'abegereye Ububirigi bobo ntibyoshika bakaza gusengera iwanyu. Ububirigi naho ntazi ko bungana, nta diyoseze murimo ntiyoba yegeranye n'ibindi bihugu ku buryo bashobora kuza bo. Nk'ubu nko mu Bufaransa novuga nk'igisagara ca Lille kiregereye.
barashobora kuza mugabo entre twebwe ino n'ubundi cakane hariho imisa yama ihuza abarundi bose baba muri Europe Mm, nk'ubu izoba ro 31 janvier mm, izobera muri ico gisagara ca Lille niyo tuzoba turi ni mm. ukuvuga amakorale yose ari muri ibi bihugu vyo muri Europe yose aritegura akaza tugahurira hamwe tukaririmbira Imana kandi imisi ibiri mu kirundi kandi biba biryoshe cane ahubwo ndatumiye abarundi bari muri Europe canke bari n'aha mu Bubirigi kugira ngo iyo misa n'ukuri bazoyitabe ibiryoshe cane Mm. umuntu ahava aruhuriye umutwe kandi uhava umenyanye n'abantu benshi kuko nka je yiheruka yabereye Liège navuyeho mbonanye n'abantu batanu tutaheruka kubonana Wari wasubiye Nagiye- gushika i Burundi. yego usanga uri nko mu Burundi kuko urumva baba abantu benshi imbere utaravye neza hariho nabo ugenda utabonye Mm, rero ni vyiza ko ariko karyo tuba turose ko guhurira hamwe nk'abakristo b'abarundi mm. ababishoboye bo kwigora iyo tariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere bakazoza tukazohurira mu gisagara ca Lille murakoze Urakoze nawe kumbure na Action Vibe TV zoba yashitse muri iyo nkuka ya misa. karibu cane karibu cane Bizera ko bizoba bimeze neza nk'uko mwabivuze. Nuko rero bakunzi bacu, mwavyumvise yuko twariko turavuga ibijanye no gusenga umuntu avuye i Burundi agashika hariya i Buraya. Tukaba twari kumwe uno munsi na Jean Desire Nduwayo mu gihugu c'Ububirigi. None Desire, ndagukengurukire ko waduhebeye kano kanya ukatwihanganira n'amakonegisiyo y'u Burundi hama tukaganira ibintu nkoramutima. namwe mwakoze kudutumira no hanyuma nimwabona hari igikenewe turahari n'abakunzi b'iyi shene turabatumiriye kuza kuyiraba kuko nama ndaba niyicako ubutumwa ni vyiza cane mubandanye mukomeza ubu butumwa kuko ubu iki gihe tugezemwo ni vyiza ko ubutumwa communication umuntu aza ariyadabuta bivanye n'igihe tugezemwo kugira ngo abantu bari kure baze barabona aho ibintu bigeze yego murakoze Ego nuko urakoze no kuri ako kamuteye abatinya gufyonda kuri sabone abatinya kugira commentaire canke gupartage ibiganiro byacu Desire mwabyumvise yuko ahakura ibitari bike none namwe mwakurikiye kino kiganiro nkaba ndabakengurukiye Olivier Ntwari nakibashikirije tukazosubira mu kindi kiganiro cyo hanyuma iri teka